Igitondo ciza mwe barundi ntamwe barundi kazi mudugurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi ndetse n'abari mu makungu ndabahaye kaze mwe mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mu banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ni Isange TV rero ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye. Weho rero udukurikira iyo waba uherereye ijya nino hatandukanye ndaguhaye kaze mu makuru yacu. Amakuru yacu rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turaza kunyarukira kubirimo biravugwa mu mugambwe CNDD FDD aho injyana ari zose. Turaza kubabarira ko mu mugambwe CNDD FDD bazindukiye mu myigaragambyo muri iki gitondo. Turaza kandi kubabarira kubijanye n'ukungene Pacifique Ninahazwe yaje gushira umuco ku rupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo mu kiganiro yagirishije. Reveriyano Ndikuriyo bavuga ko yoba yaragandaguwe canke se yoba yarahawe ishano. Hari amakuru rero y'amatohoza yakozwe n'amasoko yacu. Bamwe bari baravuga ko ngo yoba yarahawe ishano na Hussein Rajabu kugira ngo azobashe kumusubirira. Harandi makuru kandi twakuye mu masoko yacu mubegereye umukuru w'igihugu yatubareye ko ngo yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Gusa amasoko yacu yari gutohoza amakuru aho uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yaragwariye muri Kenya. Yari yatubareye ko ngo yaragwaye ingwara y'igisukari ndetse n'indwara y'umugera wa sida. Hari andi makuru twarose atoreye ko aho ngaho muri Kenya aho yaragwariye nyene ngo bivuga ko ngo yoba naho nyene yari yahawe ishano. Gusa andi masoko yari yabeshuje avuga ko ubuzima bwe butari bwifashe neza. Amasoko yacu yadutoreje amakuru mu gihe cashize atorera ko ngo uyu munyamabanga mukuru yari yamaze gutora akamitende ndetse ngo yagira agarugwe mu gihugu ciwe c'amavuko c'u Burundi. Bidaciye kabiri hari andi matohoza twakorewe n'amasoko yacu ngaho nyene muri Kenya atorera ko nyene ngo ubuzima bwe bwari bukomeje kuba bubi cane, hari nabwo ndetse yaje kungururizwa mu bitaro by'i Dubai. Gusa aho mu Barabu aho yajanwe kuva yagashikayo ntandi matohoza twongeye guhabwa kuko ngo amakuru yose ajanye n'urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo yaciye apfungiranwa. Mu banyapolitike batandukanye haba umukuru w'igihugu haba Ndakugarika haba Prime Niyongabo ndetse n'abandi batandukanye baciye banyegeza iby'urupfu rw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Gusa amasoko yacu yatohoje amakuru neza aturira ko ngo ikiziga ciwe caba cari kiri muri moruge. Gusa nkuko amasoko yacu n'ubundi yakomeje kubandanya adutorokaniriza amakuru yaje kumenya neza ko ngo Reveriyano Ndikuriyo yaba yaramaze kwitaba Imana. Gusa abarundi n'abarundi kazi bagumye mu gacerere kugeza amaginga ya ntibaramenya neza koko nimba Reveriyano Ndikuriyo yoba yarapfuye canke se yoba akiri muzima. Gusa amasoko yacu yabashije kuganira na Pacifique Ninahazwe nkuko nyene ajya radushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye. Yaje rero kuva mu gacerere ashira umuco ku cateye urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo ndetse anatangaza neza ko ngo yoba yarapfuye. Abanyagihugu batandukanye baricwe n'ishavu by'umwihariko abo mu mugambwe CNDD FDD atwogaruka nko ku muhari wa nyene nko kurya rwaruka rwa CNDD FDD. Ubu ngubu rero rurashavuye. Murabizi neza ko Reveriyano Ndikuriyo yarakunzwe cyane n'aba CNDD FDD by'umwihariko imbonera kure kuko bivuga ko ngo yoba yaziteraga iteka. Gusa rero maginga ya amakuru dufise nuko kuri ubu Reveriyano Ndikuriyo yoba atakiri muzima. Pacifique Ninahazwa rero yaciye ashirako umuco atangaza neza ko ubu ngubu ngo Reveriyano Ndikuriyo yoba yaramaze kwitaba Imana. Gusa ikiziga ciwe ngo kiracanyegejwe ngaho i Dubai mu Barabu ngo kuko umukuru w'igihugu adashaka ko ngo kizoshirwa ahagaragara ngo akabanza agashaka uzosubirira uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Amakuru twatohorejwe n'amasoko yacu atubwira ko ngo kuri ubu ngubu Hussein Rajabu hariwe yoba agiye gusubirira wari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Ndetse amasoko yacu mu makuru yatohoje yatubariye ko ngo Hussein Rajabu n'umutambukanyi we ngo boba aribo bagize uruhara rukomeye mwigandagurwa ry'urya mu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Evariste Ndayishimiye, Prime Niyongabo, Hussein Rajabu ndetse na Ndakugarika bivuga ko ngo hari uruyeri bakoresheje ndetse bakaba baragambaniye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Mu kanya turaza kubabarira uburyo bw'ido nido nyene bw'uburyo uyu Pacifique Ninahazwa mu kiganiro yagiranye na Bob Rugurika baje gushira umuco ku cateye urupfu rw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD.
tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri Kongo naho ibintu ntabwo bimeze neza, umutekano waratosekaye. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubu ngubu ngo izindukiye mu migwano n'ujya muhari wa M23. Gusa abari ratuye mu mujyi wa Goma baravuga ko ubu ngubu agahenge hari kose, kuko uyu muhari wamaze kubagarura mu macumbi yabo cyangwa se mu matongo yabo. Gusa ku rundi ruhande abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barakomeje kugandagurwa isaha ku yindi. Amasoko yacu yadutoreje amakuru ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yatubariye ko mu minsi iheze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abasoda b'u Burundi bashika 500 bari boherejweyo. Kuri ubu ngubu bikavuga ko ngo abasoda bashika 300 baba bamaze kuhasiga gatwe mu rugamba nyene bahanganyemo n'ujya muhari wa M23. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yumvikanamo ingwano zidasanzwe, harimo imihari yitwaje intwaro itandukanye, harimo abaroberi batandukanye. Nitwo kibegira ko muri abo baroberi hoba harimo n'abo Burundi ari wo mugwi wa Red Tabara. Kuri ubu rero ujya muhari wa Red Tabara nawo urakomeje kubica bigacika mu majyepfo mu buraruko nyene bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa uyu muhari n'ubundi urakomeje gutera ubwoba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse yanatangaje ko ngo ijya ntambara yo muri Kongo mu minsi mikeya iraza kuba yashitse mu Burundi. Yasabye amakungu ndetse n'ibihugu bya Afurika byose ko byo kwijukira bikaraba ukungene ijya ntambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yo hagarara, ngo mu minsi mike iraza kuva muri Kongo ikaza kuba intambara y'akarere. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yari yagiranye n'abahagarariye amaleta yabo mu Burundi mu nama nyene bari bagiranye, yateruye avuga ko ijya ntambara izohava iva muri Kongo ndetse igashishika mu Burundi. Arafise icoba kidasanzwe. Kuri ubu rero biravuga ko rero muri Kongo intambara hoho idashobora kuzorangira. Amatohoza twakorewe n'amasoko yacu yatubariye ko n'abacangero bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamwe bishikanye ku muhari M23 ndetse uca ubafasha gushika mu Rwanda ku kibuga mpuzamakungu c'indege ca Kigali, ndetse baca babasubiza iwabo mu bihugu by'amavuko. Reka rero tugaruke mu makuru yacu kuri bw'idonido. Injyana zose mu Burundi mu banyapolitike, kuva umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD urupfu rwiwe rwamara kumenyekana nubwo abanyapolitike barunyegeje. Kuri ubu rero amatohoza yakozwe yamaze gushigwa ahagaragara. Pacifique Ninahazwe avuye mu gacerere aciye atangaza ukungene uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yagandaguwe. Amatohoza yakozwe avuga ko Pacifique Ninahazwe yatangaje ko cyangwa se yasiguye mu bamenyesha makuru bacu nyene bamwegereye, yababariye ko ngo uyu munyamabanga mukuru yaba yarahawe ishano. Gusa abamuhaye ishano hariko haratungwa agatoke umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Gusa ku rundi ruhande hari amasoko yatohoje amakuru ngaho nyene atubarira ko ngo yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi wa Hussein Rajab. Hussein Rajab bivuga ko ngo ari we yoba yaramuhaye ishano kugira ngo azobashe kumusubirira. Ndetse mu matohoza yakozwe hari amatohoza twahawe avuga ko ngo kuri ubu Hussein Rajab yoba ashaka kugaruka mu gihugu ciwe c'amavuko, kubera ko ngo wari umubangamiye ari we Reverien Ndikuriyo yoba yaramaze kwitaba Imana. Kuri ubu rero Hussein Rajab ngo yoba agiye gusubirira uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Amatohoza yacu kandi mu masoko yacu amatohoza yatohoje yaturiye ko kuri ubu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo umutambukanyi we nawe kuri ubu ngubu amagara atifashe neza. Ishavuriraniga mu muryango wa Reverien Ndikuriyo kuri ubu ngubu bavuga ko bategereje ikiziga cy'umufasha wiwe, ndetse umuryango we urishwe n'ishavu ntangere bivanye no kuba nyene barabuze ikiziga c'umuyu mugabo Reverien Ndikuriyo ngo ashikanwe mu Burundi abe yobasha gushingurwa. Umutambukanyi wa Reverien Ndikuriyo yasabye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko ngo boshikana ikiziga cy'umugabo wiwe mu Burundi ndetse agashingurwa, maze ngo bagakora ikigandaro. Gusa kubera uruyeri ntangire ruri mu banyapolitike b'u Burundi habuze uwoshira umuco
ku rupfu rw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Gusa ikiganiro nyene Pacifique Ninahazwe yagiranye n'amasoko yacu yababariye ko ngo we yishikiye ngaho aho i Dubai aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yaragwariye, maze bamwereka muri moruge haca abonayo ikiziga c'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Reka rero dusoreze amakuru yacu kuyari koravuga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri Kongo ibintu ntibyifashe neza, umutekano n'ubundi ukomeje gutosekara. Gusa hari amasoko yacu yari yatohoje amakuru mu Burundi avuga ko Afrika y'ubumanuko ngo yoba yohereje indege nyinshi cyane ngo zizoja gufasha igisoda ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi wa M23. Gusa amasoko yacu amakuru yatohoje yatubariye ko izo ndege zigishika Bujumbura zaciwe ziraswa zose ko kugeza kuba nta nimwe yongeye guhaguruka ngo ije muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Harani matohoza yari yakozwe n'amasoko yacu atubarira ko hari izindi ndege zari zavuye i Buraya ngo zoherejwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo zigiye gufatiganya n'abandi basoda batandukanye guhangana n'ujya muhari wa M23. Lieutenant Colonel Wiringoma n'umuvugizi w'umugwi wa M23 mu bya gisirikare yatangaje ko umugwi wa M23 udafise n'igitekerezo na kimwe ngo cyo guhagarika ingwano. Utangaza ko uzokomeza kubandanya ugwana gushika ugeze Kinshasa ku mugwa mukuru w'iki gihugu nyene, aho ngo bashaka guhirika ubutegetsi bwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo uyobora Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe gishize inama y'amakungu yateranye y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yari yamusabye ko ngo yozajya mu biganiro n'ujya muhari ndetse ngo nawo akawemerera ukajya mu butegetsi bwa Kongo. Gusa ku rundi ruhande uyu umukuru w'igihugu ca Kongo nyine Tshilombo we ngo yasiguye ko atazokwigera ajya muri ivyo biganiro n'ujya muhari. Gusa iyo nama bivuga ko nyene ngo uyu mukuru w'igihugu ca Kongo we atari yanigeze ayitabira. Gusa ku rundi ruhande n'ubundi umuhari wa M23 wamye usaba uyu mugabo kuba ngo yazoja mu biganiro n'uyu muhari ndetse nawo ngo ukaba wahabwa uburenganzira mu gihugu cabo c'amavuko. Umuvugizi w'umuhari M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka aho ahagarariye yavuze ko uyu muhari ngo nawo ico ugwanira ari uburenganzira bw'abanyekongo by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Gusa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva uyu mugwi wakongera kwaduka mu mwaka wa 2021 umutekano waratosekaye, abanyagihugu batari bake baramaze kugandagurwa, abandi bateshejwe izabo ndetse n'ibyabo byarangiritse. Si abanyagihugu gusa bakomeje kwasiga ubuzima, gusa no ndetse no mu basoda batandukanye haba abo mu bihugu byagiye gufatikanya na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aha twavuga nka Malawi, twavuga kandi Uburundi ndetse na Afrika y'Epfo aho bari bohereje nyene abasoda bo muri SADC. Si bo bonyene kuko n'abacacuro n'abacangiro nabo bari bahari. Ku mpande zombi rero abatari bake baramaze kuhasiga ubuzima. Gusa ku rundi ruhande Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagiriza u Rwanda kuba rufatikanya n'umuhari wa M23 guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa u Rwanda ruhakana ibi byose rwivuye inyuma rukavuga ko ataho ruhuriye n'ujya muhari wa M23 uhungabanya umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande u Rwanda narwo rwagiriza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'umuhari wa FDLR ndetse uyu muhari wa FDLR ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Sibyo gusa kuko uyu muhari wa FDLR unavugwamo abasize bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Raporo y'impuguke za ONU zashize ahagaragara zagaragaje ko n'ubundi Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ifatikanya n'ujya muhari wa FDLR haba kuwuha ibigwanisho, kuwuha amafaranga, imyambaro y'abasoda, ibigwanisho bya gisoda ndetse n'ibindi byose bitandukanye ngo babihabwa na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero
yumvikanamo imihari yitwara intwaro cyangwa se imihari y'abaroberi itandukanye, ndetse bikaba ari nayo mvo n'imvano ituma umutekano w'iki gihugu wama watosekaye. Reka rero mbashimire mwese mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka mbashimire mwese mwadukurikiraga muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, nk'aba muri Kayanza, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, abari mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi nabashije kudondora. Ndabashimiye gukurikira amakuru n'ibiganiro mukurikira mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Abadukurikira bari mu bice bitandukanye byo kw'isi mu makungu, abari i Rwanda, abari muri Tanzania, muri Kongo, abari muri Uganda n'ahandi ijya nino hatandukanye, turabashimiye kuba mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uwo rero udukurikira urijya nino hatandukanye nk'abari mu makungu, iyo hirya muri Amerika, Australia, Iburaya n'ahandi hose hatandukanye, ndabashimiye kuba mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane. Weho rero wowe utarafyonda sabone, ndakwibutsa gufyondaho ukazajya ubu wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Amakuru yacu rero nakagaruka, reka tuyasozerere ngaha, gusa turaje tubabarire mu kanya ku buryo bw'idonido ingene ngo Hussein Rajab kuri ubu yatangaje ko ngo yoba agiye kugaruka mu Burundi. Ni nyuma y'uko rero agize uruhara rukomeye mu igandagurwa cy'umunyamabanga mukuru w'umuganga CNDD FDD. Turaza rero kubavira imuzi n'imuzingo ku buryo bw'idonido tubashikirize icyo bakigiye gutuma uyu Rajab nyuma y'igihe kinini yaramaze inyuma y'igihugu yoba agiye kugaruka mu gihugu ciwe c'amavuko. Turabatohoreza rero ingene byifashe, ntimujye kure, turabararikiye ko mu kanya gatoya turaza kubashikiriza ingene yoba agiye nyene kugaruka mu Burundi. Reka mbashimire rero, bashimire aho muri hirya nino hatandukanye. Amakuru yacu rero nagasaga, nimukomeze kugira impagarika n'ubugingo, Imana ikomeze kubana namwe.